Ndatebeje rero dusoma amajambo y'Imana aboneka mu cete Paulo yandikiye abanyefeso. Rero mwakira intasho zaho twaciye, ntiriwe ndahadondagura, ni henshi twaciye, ariko hose baradutumanye intasho, muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Dusome rero hariya muri kicete Paulo yandikiye abanyefeso mu gice ca kabiri, duhere hajya nyene turagera hajya hepfo, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Fisi ivyizigiro yuko gushika hari inyuma bose bashobora kumva neza. Mbega inyuma barumva neza? Neza cyane, babinyeretse, ariko ni bake babinyeretse. Abinyuma nimba bavyumva nibatwereke ko bavyumva neza. Imana ishime cyane. Kandi bandanye guhezagira abantu bo muri sonorisation. Dusome. Namwe yarabagize gute? Bazima, hamwe mwari mugize gute? Mupfuye, mwishwe n'ibigabitanyo n'ivyaha byanyu, ivyo mwagenderamo kera, nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mwemi ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwipfuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabo kurakigwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe canke w'imbabazi, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tumeze gute? Oya, ntimuriko murasoma murampenda. Hamwe twari tumeze gute? Ko mutabivuga cyane. Tugipfuye, twishwe niki? N'ibicumuro byacu yatugiranye bazima nande. Ubuntu nibwo bwagize gute? Canke bwadukijije, tuvuge ngo bwadukijije. Alleluia. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwadukijije, kubwo ukwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe, n'ingabire y'Imana. Turi kumega yemo ngo ntihagire ugira gute? Mwebwe bivuga gute? Ngo ntihagire ugira gute? Biko mutavuga, mwe murafise Bibiliya ganuzi. Ngo ntihagire ugira gute? Ugira gute? Uwirarira. Urumva kwirarira ni kirundi kigoye umuntu atoshora kumenya. Ngo ntihagire uwishimagiza canke ngo yishire hejuru. Muriko muravyumva? Kuko muri Kristo Yesu, kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukora ibikorwa bimeze gute? Vyiza, ivy'Imana yateguye kera ngo tugire gute? Ngo tubigenderemwo. Imana ishimwe. Mana urakoze kubw'aya majambo. Nukuri sinje ndagakura, kandi nta vyinshi vise no ubwirira ishengero. Amina. Ariko mpwemu yera ko ari we mwigisha, aza yatanguye kwigisha, amaze umwanya ariko arigisha, no muri iri joro yigishije abantu. Mpwemu ashishikare kwigisha ishengero. Urakoze, nanje mbigikoresho gusa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ano majambo dusomye ikicete c'abanyefeso, na majambo Paulo yandikiye aba bantu bari mu ishengero ryo muri Efeso. Efeso nguko muvyibuka musomye hariya mu gitabo cy'Ivyahishwe Yohana avuga ngo wandikira umumarayika abo yahereye ku bantu bo muri Efeso. Efeso rero ni gisagara kimwe kiri muri Aziya. Aziya yitwa ntoyi, kera yitwa Aziya ntoyi, Asia Minor. Na agace gatoyi k'igihugu ca Turikiya kari mu ruhande rwa Aziya, kuko icyo gihugu kiri ku migabane ibiri. Hari abari ku mugabane wa Aziya ariho hatoyi, Aziya ntoyi, hakaba n'abandi rero bari ku ruhande rw'abazungu
urunini rw'abanyaburaya muri Turikiya nini hagutse. Efeso rero harabaye ishengero rikomeye Paulo yatanguje, yavuze ubutumwa hano hantu harakomera. Usomye neza aba bantu bo muri iki gisagara bari barazingamitswe n'inyigisho zitarizo zabahamagarira gusenga, guhicubahiro kidasanzwe imana kazi. Ikigirwamana citwa Artemis, irindi zina ntajyo mvuga wavugeragezwa wosanga ariko witwa canke mama wawe ariko yitwa canke uwo muvukana, ariko amazina abantu bapfa kuyatora gutyo batazi n'ibyo bariko baravuga mu bisanzwe. Hari umwigisha yatwigishije icongereza, hanyuma rero bariko baravuga amazina, bakavuga amazina, hanyuma rero agaca tugira ati ayo mazina yanyu murumva, yabaza umuntu ati bisigura iki, akavuga ati je ntavyo nzi, agaca tugira ati there is no rule about names. Abantu bapfa gutoraguriza gusa kuko yayumvise naka yitwa Matayo canke yitwa Filipo, abonye Filipo atunze ati no kwita umwana wanje Filipo nawe yoca atunga, naho shwi n'amazina abantu batora gusa gutyo uko. Iyo mana kazi rero yitwa Artemis yari imana narayiravye ku masanamu, yari ivise amabere 28 mu gikiriza. Yayo mabere 28 byasigura ngo niwe muvyeyi w'Abanyefeso, niwe yonsa Abanyefeso, ubuzima bwose babukesha iyo mana kazi y'ingore yitwa Artemis. Abantu bari barayikondoreye inyuma. Erega nuno munsi abantu barashobora imitima yabo kuyishira ku bintu by'ibintazi, imitima yabo bakayishira ku bintu bitagira mvura. Yabona isazi gurutse ngo abona abadayimoni baduteye, yabona akanyoni kazwiriye ngo iyo ni mpemu mbi badutumye, akangungura yumvise nk'igihuna kivuze ati aha turaheze. Ariko n'ukuri igihuna nta n'iyindi mvugo gifise, niko kivuga nyene mu by'ukuri. Aha rero abantu barashobora gutekerana n'umuntu bakamutekera. Ari abantu meze usanga no ngaha bavise abantu bagomba gufata urugendo, bagomba gukora ikintu, akaba avise umuntu avuga ngo ujya naka ngo ari n'amavuta ngo ataje ngaha iwanje ntagashoboka. Nawe akavuga ati nakubonye kizima wanshize ku mutima, akaza agafukangagura dukeyi ati raba ukuntu wongenza none se, kandi uzomugenza neza nta kundi kuko waramaze kumugira imana yawe. Abantu rero muri Efeso nabo bari bafise izo ngorane zikomeye kuko bari bashize umutima kuri ico kigirwamana. Paulo ageze muri ico gisagara rero ahavuga ubutumwa bwiza. Aha hari mu gice ca kabiri cy'ikinjana ca mbere, amashengero rukristo yari karagwirirana kandi bari bafitaniye imigenderanire myiza. Naco gutuma mbere Paulo bivanye n'ingorane wasanga basangiye yarashobora kwandikira nk'abari Galatiya, agaca babwira ati kicete muca mukirungikira abantu bari Ponto, abari Pamfiliya, abari hehe, kuko bari basangiye ingorane ariko kandi n'ubumwe bari babufitaniye. Ese Imana yotugirira neza amashengero yacu ya kino gihe akagiriranira ubumwe. Ubumwe n'inkomezi, ubumwe n'ubushobozi. Haleluya. Bega muramwibuka kubisengera ngo cwe nta n'umwanya muronka kuko usanga bamwe n'abandi twaramaze kuba partage. Umwe wese usanga ahengamiye hariya, uwundi ahengamiye hariya. Uwundi muntu umvise telefone umuntu ati yewe alo, ati sa wowe uhengamiye he? Urumva abantu tugenda duhengamye. Yereka aramubaza hahengamiye hariho, acaramugiriye ahengamiye, nuko tugenda duhengamye karagaciye. Iri shengero rero ryari rifise ikibanza c'iteka kuko ryari rihagaze neza naho atari yabuze ibindi bibazo. Paulo rero abandikira amajambo abibutsa aho Imana yabakuye. Ahanini yagomba gukomeza ubumwe bw'ishengero, abantu ngo bakomerere muri Kristo, abibutsa ingene Imana yakoranirije byose muri Kristo. Kandi iyo abantu bakomeye muri Kristo, iyo abantu bashinze imizi muri Kristo, iyo abantu bafise ubugingo muri Kristo, hari ibintu bitatu bikoreka. Icambere, iryo shengero bakoraniyemwo rigira ubushobozi budasanzwe. Impwemu mbi zirahunga, ibitari ibyo byose birakugwamwo. Iyo ubona mu mashengero rimwe na rimwe impwemu mbi zisangira natwe ku ruhimbi, iyo ubona mu mashengero abaririmbyi baririmba ukamengo nta n'ikibaye,
mwege mwibaza ngo ibintu bisanzwe bijya n'ibimenyetso by'uko tuba duhengamye mugani wa wundi atuhengamiye tuba duhengamye ubundi kiranga ishengero rizima riri mu bugingo abaririmbyi bakiririmba ngaha gusa ubona umuntu ari mu bisigo umwe hariya pa protokoli gakironka akazi tugiye duhaye umuntu ngo nasenga Imana yasenga ukumva hariya impwemu mbi ziriko zirataka mugabo kubera ko duhengamye zica zibana natwe zirazi natwe iyo duhengamiye zirazi ko duhengamye nta kundi Imana dutabare iyo rero ishengero riri mu bugingo ririmo abantu bazima ndagomba kuvuga umuntu muzima ukuntu aba ameze iyi shengero ari rizima nukuvuga ngo haba ubushobozi muri iryo shengero ibikorwa byose bikorwa biba biri mu bushobozi n'ibyo bakora by'amaboko yabo nta widodomba ahari igihe kenshi nk'aba bari mu migwi usanga bidodombera mu mbavu yuko baremerewe n'ibikorwa yuko badatahura ibi na biriya ivyo n'ibimenyetso by'uko abantu bahengamye mu buryo bw'impwemu badakomeye ikindi rero kiranga ishengero rizima riri muri Kristo rimaze kuba rifitaniye ubumwe rikagira inkomezi ikigira kabiri mu mibano mu miryango aho abantu bari usanga ibintu bishobora kugenda neza ni kuvuga yuko naho hari abantu bapfa baragaruka bati mbega ijambo ry'Imana rivuga iki mbega ingendo ibereye abantu b'Imana yobiyihe wa muntu rero yamaze kwakira ubugingo buri muri we ashobora kuja imbere y'abandi akabumuhuza akaba umuntu atatura amatati burya nta muntu atatura amatati nawe nyine asanzwe atata nibishoboka hajya kugira ngo umuntu akwakira umutwaro nuko nawe nyine aba aremurutse atamutwara afise bongo kweri mbega umuntu yikoreye ibiri ijana yogirira impuhwe wikoreye ibiya 50 ngo amwakire yiyongera umutwaro kuri wa wundi ntibikunda ahubwo aremera avuga ati sha uraraba neza ugo runtu wiremetse naje ngaha mu mwanya muto impaba ndarujugunya hasi ndaruterere hasi araremerewe nawe nyene nta ufasha abandi nawe nyene atifashisha rero ishengero rizima no mu mibana aho abantu babaye usanga babana neza ugasanga n'abantu b'urukundo abantu b'abanyamahoro abantu bavuga ukuri abantu bapfukana bagafashanya umuntu wese agapfuka faiblesse intege nke za mugenzi wiwe ariko abantu atari bazima barasamburana Imana idutabare ejo Imana yambariye ngo nta mupfu abana n'abazima ngo bikunde akaranda ko hava gatera muriko muravyumva rero Paulo agati muri Kristo turi bazima muri Kristo haleluya n'imibano yacu mu miryango izogenda neza ndatangara gose ingene abantu bashobora kubana bakaja ku ruhimbi ariko bafise n'ivyo bapfa ugasanga mu rugo abantu barajyana nk'amahere ugasanga umugabo ntagomba na gatoyi k'umudamu we amenya amafaranga yiwe ahari ugasanga ivyo akora byose abikorera iyo n'abana bamaze gukura ntabagira ati burya ndafise ikintu ahanaka hanyuma rero igikurikira nuko umugabo hagize ikintu kiba hari n'igihe agira na AVC atagishobora kuvuga reka abagenzi ngaha uyu mubiri tubona ni vyondo kabisa ni vyondo kandi tumara umwanya mutoyi mu mwanya mutoyi musayi umaze gukebana ugasesa inkonda uzoshobora gute kugira abawe yuko ari ahantu waguze ikintu bivuga umusayi ugitumbereye bivuga inkonda zitaratangura gukoroka bigikunda kuvuga Imana idutabare ubwire abawe ubwire umuryango wawe n'abana bawe bagirije ufise aho biri ataruko naho après votre départ bizoribwa n'ibisiga n'inyoni none uzoseruka imbere y'ijuru nk'umugororotsi cyangwa uzoseruka imbere y'ijuru nk'umusuma y'ivyo muryango mbere yataye ibintu byo muryango mu gahinga ikigira gatatu rero cerekana ishengero riri mu bugingo rica rigira ubugingo buboneka no mu mibano aho umuntu akorera aho umuntu yirirwa mu babanyi
bakamubona mu Imana. Yesu nadutabare. Ni kubera iki mutiyumvira igituma ubu abo tubatiriza baguma bagabanuka none se? Nuko abantu bose bamaze gukizwa. Mwiyumvira ko abantu bose bamaze kwinjira mu ishengero? Oya. Twara tubatiriza amajana 250, ubu tukaba tuko turabatiriza abantu 70, aho ntabwo badufise none gantuzi. Irega tuzaba turondera no tubatiza tumubure. Murabaza ubutuma yo bwazananye hiyo. Abantu ngo baronsa abantu babiri babatiriza abari umunsi mukuru kuronka abantu babiri babatirizwa. Ega batanguye mu muriro, batanguye mu bushobozi, batanguye bafise ubugingo, ariko birahava birahera. Abantu barapfa mu buryo bw'impwemu, barabivamwo. Abakera barasaza bararengana, urungano rushasha ruza rudakeneye ivyo twege tubona mu ijambo ry'Imana, bakeneye ibindi vy'iwabo. Paulo rero ngaho arabandikira ati namwe rero yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha n'ibicumuro vyanyu. Haleluya. Kristo yatugize bazima. Amen. Mbega nama muremera ko mwabaye bazima? Muribuka aho mwari muri kera? Mbega muribuka aho mwari muri gayemwe? Sabwe? Jewe narakinye umupira, naragize amasport menshi, mugabo narakinye umupira w'amaguru cyane cyane. Hanyuma rero ahantu nakinira hari ahantu hagoye, sinari mu basatirizi, mugabo nakina inyuma. Abakinye umupira w'amaguru baraza aho bita kuri half back, ni ku nimero 2. Umuntu rero akinira kuri half back ateza kuba ari umuntu ari souple, sinari bwa gogwe nkuko ngo ibintu bita umurongo. Nari nkiri umusore abasha. Half back rero n'umuntu acungana n'umusatirizi agoye. Haja abasatirizi barafise ukuntu bagabuye hajya. Uko umupira w'amaguru ukinwa, hari abantu bitwa abasatirizi. Inimero 10, inimero 8, 6 na 11, abo n'abasatirizi bakomeye. Mugabo rero uyu muntu wo ku nimero 11 aba ari umuntu akoresha ibamfu. Nkuko mubiza abantu b'ibamfu n'abantu banyaruka bagenda nk'umwambi. Ubonye umuntu yandikisha ibamfu, ubonye umuntu ateza ibamfu, aba ari umuntu ari souple cyane. Kugira ngo rero uyo muntu ushobore kumuzibira ntaze gusatira igore, bisaba yuko wiheba. Jere nacungana n'uwo muntu wo ku numero 11 kuri half back. Hanyuma rero yuko uteza gukora uri kuri iyo nimero, ntabyi kugenda wemye, ari kuduga hejuru uduga hejuru, ari hasi birasaba no kuserereka hasi. Kandi rero utazi no guserereka, nukura amagora aca yuzuza, agenda yuzuza nk'uterera mu ikapo. Jewe rero ko nakina kuri iyo nimero rero byasaba yuko aje nserereka nkagenda aya maguru yose byose biserereka hasi kugira ngo asimbe umupira nje ndawugumana. Wa rero ndavye ngaha ku maguru nibikovu gusa. Iyo ndiko ndabiraba rimwe na rimwe kubuniriwe mwankira abantu basha. Urabona ko utamena gize nkagira ibikomere bingana gutya kuri uyu mubiri ariko nduhira iki kandutseho. Moni atari ijuru nariko ndiyirukira kantuzeho. Ejo bundi nagiye kuraba ahantu nize primaire, ega na haruguru. Kuririmika kuko twimutse muri ubu bushuri hari mwaka wa 3 catwimukiraje haruguru bubatse amashuri meza. Ndaraba ibikombe twagiye kuhiganirwa, nsanga byaraguye ingese, ndagene monsieur le directeur. Ibi bintu byaraguye ingese aterega ivyo ni vyakera. Ntiyabaruzi inguma dufise kubera ivyo bintu wamuntu. Ati warimo mu babiciye, narimwo. Ariko ngivyo biboreye mu biro no kuri kose. Natwe dufise inguma, hariho nabavunitse baracika ibimuga. Imana idutabare. Nimwibagire rero aho mwavuye. Umuntu ntiyibagiraho Kristo yamukuye ngo yaratugize bazima, hame twari dupfuye twishwe n'ibigabitanye. Ewe ibigabitanye nibi. Ivyaha birica, ivyaha birasazisha. Nariko ndayaga n'undi mwene data sindamuvuga mu izina mugubu yarasohotse, yaje kundaba asiga yagendera ku kabando kwa kangaye twari kumenga.
aje kundaba ati narumvise ko agarutse mu Kamenge agendera mugabo usigaye ugendera ku kibando ati imvi zaramurenze. Ibiga bitanyo biramara umuntu kabisa, ivya biramara umuntu. Rero aravuga ati yarabagize bazima. Umuntu muzima rero arafise ibintu bimuranga. Ngoma mvuga ibi bintu bishika kuri 4 mu mwanya muto ico turangiza, singoma kubatevya. Yatugize bazima hame twari dupfuye, twishwe n'ivyaha n'ibigabitanyo vyacu. Kuga amaraso ya Yesu Imana yatuzuranye nawe itugira bazima, idukuye mu bapfuye. Umuntu muzima arangwa n'iki none? Icambere kiranga umuntu muzima arangwa no kujya. Kugira gute? Hari inyuma kugira gute? Umve ntuze uko niko muvuga. Kugira gute? Ubundi musi nagazi murambwira abana mbega mwariye ngo yatwe ntitujya ngo hajye igikoko ngo twe turafungura. Basi gufungura basi nyango icyo mo citabira. Umuntu rero muzima hajya mu bintu bimuranga arangwa n'ingena afungura. Nukuri ugomba kumenya umuntu yuko akomeye uzi umuteginga. Ni uzomenya ko uyo muntu akibasha. Ego. Hari umuntu abiraba babipanze ngaho akacagira amagogwa. Agatangura kwirabisha telefone mbega yime ndabishoboraga yeme. Hakaba n'uwundi avuga ati mbisa n'uwombwira ibintu byose ndabige byose nobijya ndumwe bibateguriye igihugu cyose. Akumva ko umengo yobimara. Ego kabisa. Hari abantu n'ukuri bavise ingabire yo gufungura kwera. Abonye icyakura umubonye nkuba ari karajya nk'umutsima. Niho umenyera umuntu agikomeye. Ubusaza bunyaga ubugabo. Kera twe tugomba kujya umutsima aheze heje bundi. Nta muntu yambara impuzu ziremereye agomba kujya umutsima. Warambara ibuturukambara isengre. Hanyuma rero ugatangura kuwuhanyagura umutsima akuye akagaguca hirya no hino. Ariko kubu ntavyo noshobora. Naje ndiko ndegereza iwabo wabera. Inja rero zirakwereka umuntu agishoboye akomeye. Ubona byose atora piga byose arya byose yihereza. Mugabo uzomenya yuko umuntu ari karegereza iwabo wabera ubona yigigwa imeza ziraba nkariya. Bega basha nihereza ikigabasha. Ukazibona ngo warondeye ahantu hari urutore rubisi. Akaza buke buke akarondera ikiraya cyo mu mazi kimwe. Ageze hirya ngo ngono ginyama ko bakabaye basha. Akiyumvira icyaza kujya akakibura. Muzobona abantu bene abo kenshi no ku murongo barakituma umurongo udindira. Abakiri kariyumvira ibyaza kujya. Siwe ari karagenda arahengamye. Ahengamiye ahandi. No mu buzima bw'impemu abantu badakunda ijambo ry'Imana. Ndabona ingene turiko turahomba muri no misi. Naha nyene dukoraniye ngaha muri iki kibanza wo kubitira hari inyuma usanga abagore, abagabo, imisore, inkumi, ahanubu amakafetariya y'amatariya niyo bibereye bariko baravuga amajambo nk'abantu bahimbye urwagwa. Uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ntacyo bibabariye. David yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Igituma ubona ibyaha byatunaniye, igituma ubona ukugabitanya kwagwiriye, igituma ubona na ya mibano idashoboka abantu usanga bafite ibyo bapfa byinshi n'ubukene bw'ijambo ry'Imana. Aba bantu barashonje, aba bantu ntibakunda kurya. Ijambo ry'Imana si umutsima kuri bo, ariko biratujya tujya umutsima ariyo jambo ry'Imana ribe muri twege rigwiriye n'ubwenge bwose. Haleluya. Hajya umuntu ajya arakomera, agira inkomezi, kandi niyo ari karagenda urabona ko yishigikiye ameze neza. Mugabo umuntu ajya nabi ni mahwera nyene, kuko ukujya nivyo vyerekana no kumera. Turi kumega yego. Usanga rero bamugiye bati terura iki amazi amanzi imisi yagoranye rero, hanyuma imuhira nta mukozi w'umuhungu mfise, hanyuma rero ngacambira abana urabona ko amazi yagoranye byo twari dufise byo amazi yahezemo, genda muvome. Umwana umati papa
twege twashobora kuvoma kubera iki mutovoma none kika kibido cha verite tuya twagishobora ati nyambugo bakidusiyokora tugaca dupfa urumva ibido ya verite ntayashoboye kubera iki bagomba kwirira umuceri gusa uzanye imyumbati ntagomba kujya imyumbati uzanye ibijumbu ngo umugango nitubige kabiri uriko uranyumva bagume ku mufyisi gusa nibiharage none ivyo bizobakomeza vyonyene gantuzewe uko umuntu ajya niko akomera bongo kweli rero nazo turafise ingorane abantu bazima barakunda ijambo ry'Imana mugabo tuzuranya abantu bari mw'ishengero ijambo ry'Imana naco ribabwiye nawe ubutumwa bwovuga ari umuntu aza ngaha muri iki kigo ukwezi kugahera amezi abiri agahera atatu agahera n'umwaka ugahera utomugira ijambo rimwe iri rizima ryamufashije mugabo ndakugira umunsi ashobora gusama na gatoyi ni muntu wikanesa haje umushitsi we azi ko ijambo ry'Imana rivugwa n'umushitsi gusa ariko wa wundi azi byiwe wa wundi babana ntiyemera ko yovugishwa niki rero ni kugwaragurika ni kwagupfa mu buryo bw'imweme iyo rero umuntu atajya arahava akagwaragurika hanyuma inyuma yo kugwaragurika ashobora no kumugara inyuma yo kumugara ashobora no gupfa Imana idutabare ndakwipfurije gukunda kuyu mutsima ariyo jambo ry'Imana bibe mu migenzo yacu no mu mibereho yacu hariya mu rugo iwacu aho tubaye dusoma ijambo ry'Imana haleluya hari agakorasi twakunda kuririmba kera soma ijambo ry'Imana utahura amabanga soma ijambo ry'Imana utahura amabanga nguko umuntu ajya ibifungurwa umubiri ukagira inkomezi niko n'umuntu ajya umutsima ariwe jambo ry'Imana mu gitondo ku murango no mu ijoro haleluya agira inkomezi akagira ubugingo muri we agatahura n'amabanga amen amen name ndiko ndayaga nabo munzi wanje tuvugana na madame nti urakunda gusoma ijambo ry'Imana mugabo urisoma muri desordre ndamugira nti ugomba kuba umusomyi mwiza wa Bibiliya ugambera umanza kumva yuko Bibiliya ari injya zigutunga mu buryo bw'imwemu kandi si mu buryo bw'imwemu gusa urumva iyo umaze kutahura ibyo Bibiliya ivuga n'umubano uzogenda neza no kukaza ukorera bizogenda neza nimba wavyutse usoma ijambo ryo kwihangana uzomenya yuko ibyo buhura navyo ukwiye kugira ukwihangana ntuta amajambo nkamugerere mu gitondo urafata ugasoma ino mwitanguriro ugahera mu gice ca mbere uti ngomba nsome igice ca mbere cyose atabindi niyumviriye atabindi vyigwa ngize ukagisoma cyose bukebuke ibyo byo gutwara iminota nkingaye none kwari mike cyane hanyuma ni waronka pause ku kazi ndusubire gusoma handi cuhera hariya hirya mu byahise Yohana ucuhera nyene mu gice ca mbere cusoma igice ca mbere ugiheze ku mugoroba ugarutse ufate wa mwanya kandi ugusoma ijambo ry'Imana usoma igice ca kabiri mu gitabo c'itanguriro ugenda urandika aho wasomye ku munsi gutyo usoma urengana burya abantu benshi ingorane bafise yasomye Bibiliya agomba atangura kuyivugisha ibyo yiyumvira na niyo ngorane dufise hariya mu makorari hariya mu basenzi uzubona umuntu ahagurutse n'umurongo agaca agomba kuvuga ibintu birebire n'abahamvya bikeye reka soma rindira mpemu yera araza kukwigisha kuri ya majambo wasomye uko uzogenda ubigira gutyo uko uzosanga umwaka urangiye Bibiliya warahije kuyisoma yose kandi uzosanga rero ufise ubutunzi bukomeye bw'amajambo y'Imana
Haleluya. Utanguye gusenga abantu bazofashwa, utanguye kuririmba abantu bazofashwa, utanguye gushinga intahe abantu bazofashwa. Umuntu wese muzoyaga azokumva ko ufise umutekero, uri umuntu afise ubutunzi. Haleluya. Umuntu ajya neza afise amagara meza, niyo muhora muragendana urumva ko kugendana n'umuntu w'ikiro w'inkomezi, naho hoshika ikintu kigushikira aca kuramira kuko arafise inkomezi. Imana dutabari. Rero muzi umuntu muzima arangwa no kurya, dukunde gusoma ijambo ry'Imana. Nitwakunda gusoma ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana akaba muri twebwe agwiriye n'ubwenge bwose, za ndirimbo zizodubiza muri twege. Nituzosubira kandi kuririmba indirimbo zo kwivuna bagenzi bacu za matetano. Pastor Manase yahoze ngayavuga ngo ni nyimbo za matetano. Abantu kusanga ariko ararondera indirimbo yugira ngo yivune mugenzi we kuko yamuvuze, agaca arondera ijambo kugira ngo nawe amusubirize mu nkoko, agacaza n'indirimbo yo kugwana. Abo twaririmbanye muri korale ya mbere barabizi. Hari umuntu yaraturongoye uwundi munsi, rero hari mu minsi yo ya nyuma y'ukugenda, aca tuzanira indirimbo ngo inzara nayo irakanuye amazi. Kandi abo twari kumwe barayibuka iyo ndirimbo, iratwanikira ameza ameza atatu biranga ku iyo ndirimbo tuyishobora. Je nabona madame yari ariko aratwenga arayibuka iyo ndirimbo ngene yatwanikiye turi muri korale ya mbere. Turahava rero turamuhaguruke toya n'ukuri kose, iyo ndirimbo duteguye amezi yose ikatunanira, manzi dushingira intahe ngene wayironse. Ati jewe nagiye ahantu kuri mwene data umwe ngo twahoranya amagoma ataratera, ngo yari umutunzi, ngo yaba mu nzu nziza, ngo yicara mu madiva meza, ngo ngiye muhiriwe ngo baca abanyakiriza ngo agakopo, kagakopo kavuyemo nido, ngo niko nicaye ko niko bampaye nk'intebe. Ngo nicaye rero mu mwanya twamaranye, ngo nkaca mbona rero ngo abana nabo kubera inzara, ngo umugore yaratetse uduharagi utagira ngo n'ingereka, ngo ndabona ko abana bafsuye amaso, ngo nca numva no kompoza indirimbo ngo inzara irakanuye amaso. None iyo ndirimbo kweri mumva ari gushaka kugira iki dufashije kweri. Urumva byukuri umuntu atari muzima ibintu azana nibishobora guta. Ntuzutangare uri kumwe n'umuntu w'umupfu mu buryo bw'imhemu. Umupfu burya aranuka. Nabo musiga ibintu bimeze gute aba yamaze gupfa, nta bugingo buri muri we, impera n'impera ukaraza kunukira abantu. Umuntu rero w'umukene yapfuye mu buryo bw'imhemu, amajambo avuga aranuka, arica n'uburozi. Muriko muravyumva? Haje umuntu atanga icyo afise. Imana dutabare. Ikindi kintu rero kiranga umuntu muzima, ikindi cigwa kirekire sinogiheze no munsi. Umuntu muzima arangwa n'ivyiyumviro, ariyumvira agapanga. Ewe Imana izi kurinde kubana n'umuntu atagira ivyiyumviro. Umuntu atagira ivyiyumviro ararusha. Wewe uregeranya utuntu ugatama, yabonye kuvisa nyifungo y'imiliyoni 3 canke 4, aca atanga ukwereka ku mastati impuzu zigezweho. Aturabona ngiyi no miliyoni n'500. None gayeme ati kandi rero kugira ngo umuntu ayambare neza bisaba yuko bafise n'ikirato bijana cirake 5. Ati kandi ninga sakoshi kugira ngo umuntu akomplete acagura gasakoshi kirake 5. Namwe ni mumparurire yeme yabonye miliyoni 3,500 ahandu azanye projet y'ukwambara y'imiliyoni 2,500. Aho byukuri uyo muryango uzofuta imbere n'ukuri. Aha rero ndikwegeye abansi benshi ngaha rero. Urazi sikindi kibazo, nta vyiyumviro bihari. Uranyumva? Nta vyiyumviro, nashika kure ntabona kure, we abona ibigarukira gusa ngaha. Ati byukuri umuntu yambaye gucyuko azoba ari madame akwije ivyangoma. Ariko nkimene burya impuzu nituma umuntu aba madame gandutse. Ikirato nico gituma umuntu aba madame. Sabwe? Oya aha amajwi ntayo ndonko no munsi. Kubera iki ndiko nkora ku bintu bibabaje abantu nta vyiyumviro bagira. Rero n'umuntu muzima mu buryo bw'imwe ariyumvira timbega muri kino gihe mpanzwe n'ibiki, ubuzima bwanje bw'imwe mu bukeneye iki. Muriko muravyumva? Mbega meze gute?
mbega amasengesho ameze gute muri jewe, mbega mw'isengero ryanje nokora iki, aho mbaye nokora iki cofasha abantu, akiyumvira. Ukazobana n'umuntu atagira ivyiyumviro uzocoka. Ego uri muntu yabwiye abantu mu muryango ati urabona ko dukunda kugira imanza tukaduga ruguru, ega abagabo ko tuza turatumira abantu bakaza, nimuze duhindure aho tuba tuharyoshe neza, abashitsi nibaza baducishe mu ijisho. Ati jewe na propose ko twokubaka n'akazu k'ubwiherero kagezeho ka kijambere. Undi muntu ati ayo mafaranga agomba kononekarira iki, ntitwakuze tugenda mu ngundu z'ibitoki, ahandi tugashiraho ibiti tugatambikaho ibiti yuzura tukazibira tukimba ibindi nibikinonese. Uravyumva? This one afise ingorane ntiyiyumvira, ntagira ivyiyumviro. Ariko usomye mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino 2:16 avuga ngo ariko twege dufise ivyiyumviro vya Kristo. Haleluya. Yariko yigisha abantu b'Ikorinto, murasoma ngaho hantu singomba gusoma imirongo myinshi, hariho ingorane yuko abantu b'Ikorinto bari bafise ibibazo, bari abantu bakorera ku vyiyumviro vya siyanse bigeze kure, bari abantu b'imvuzi, ariko kandi ivyiyumviro vyabo ntibyari bishingiye kuri Kristo. Acaba ariko twebwe dufise ivyiyumviro vya Kristo. Haleluya. Umuntu afise ivyiyumviro vya Kristo arondera ko ubugingo buba muri we. Umuntu afise ivyiyumviro vya Kristo arondera gutunganya ubugingo bwiwe. Umuntu afise ivyiyumviro vya Kristo ntababari ivy'umubiri, ariko yamakora yiyumvira ivyo mwijuru yari karaja, yiyumvira ivy'ubugingo bwiwe, kandi akarondera no gutunganya ivyo akwiye gutunganya mu vyo ajejwe. Afise iki? Ivyiyumviro. Iyo rero umuntu atagira ivyiyumviro rero ararusha abo bari kumwe bafise ivyiyumviro, kubera yuko we yamazana ikinyurane no mu bugingo bw'impwemu. Niko bimeze, bamwe barasatira barondera kugororoka, abandi nabo bakarota ubuhumane, bakarota ivyabuno bugingo, bakavuga ibintu bitari vyo, ugasanga bafise ingeso ziterekana yuko bakijijwe mu mihana, ugasanga abantu nagatukisha umuntu ku kazi, ugasanga ibintu byo ku kazi yarabiyogeje, yarabimaze. None mugomba abantu bakizwe gute? Kandi natwebwe aho dukorera, aho tubaye mu mihana, badukema, batubona yuko duhengamye. Tushobora kubogora abandi kandi nawe uhengamye, kugira ngo ugorora abandi umanza kubutumbere nawe uhagaze neza. Haleluya. Tufise ivyiyumviro vya Kristo. Ivyiyumviro vya Kristo ni vyukwezwa. Ivyiyumviro vya Kristo ni gukorera ubwami bw'ijuru, kugira ngo tuze tubone Imana kuri wa munsi, dushike iwabo wabera. Imana ishimwe. Birashoboka rero kuri mu ngoro y'Imana ariko atani ciyumviro. Hari umuntu aba mw'ishengero akaba muri iryo shengero atacari Mariya, atanu mutwaro yigeragira, we ni kuingia na kutoka, ana agenda zake. Ndo mubwira ivyo kugira umutwaro, ndagira n'umwanya wo kuvyiyumvira kw'ivyo, kandi aboneka ari mw'ishengero akamara n'imyaka myinshi, ariko yarahengamye mu vyiyumviro. Umuntu muzima arangwa n'ivyiyumviro, umuntu yapfuye ntiyiyumvira. Turi kumega yewe, umuntu yapfuye ntiyiyumvira, mugabo muzima agira ivyiyumviro, akiyumvira nokora iki hazova mwiki, nogenza gutya bizogenda gutya. Imana idutabare. Hanyuma kigira gatatu nabonye umuntu muzima agira imbono. Hajya yo kugira ivyiyumviro no kugira imbono. Imbono rero no guhishurirwa. No muri urugendo ukuja mu ijuru turakwiye kuba dufise ihishurirwa. Haleluya. Umuntu agahishurirwa. Usomye hariya mu cete ca mbere nyene Paulo yandikiye Abikorino, aho nyene twari turi, kabiri uhere ku murongo wa 16 gushika kuri 10, haravuga ku byo guhishurirwa. Umuntu akagira ihishurirwa. Nimba ari umuntu muzima, mbega ijuru riguhishurira iki muri kino gihe? Ufitani iyihe migenderanire n'ijuru? Hariya Abifilipi 3:20 havuga ngo tweho iwacu ni mu ijuru, niyo twiteze
yuko umukiza azozanana niyaza azohindura iyi mibiri yacu y'ubufafara. Haleluya. Iyo ni imbono, uko nuguhishurirwa. Mugabo ivyo utabifise uba uri mu bapfu, naho ukora hauna mwerekezo, nduzi nguri kuja he. Ndabaza, mbega twese ngaha turarondera kuja mwijuru? Mbega twese ivyiyumviro vyacu nukuja mwijuru? Mbega turabizi ikintu kidusunika ingenzi iri ku rugendo, naho woyigirira neza ukayiha ivyo kurya, ukayiha ivyambazo ivyo yambara, ukayiha amakondisiyo meza, agatima kaguma kavuga ngo nzotaha ku munsi munaka, nzoshika ryari iwacu. Yesu nadutabare. Kubera iki? Harimo ihishurirwa. Ijuru nuguhishurirwa. Abantu atari bazima ntibashobora kwiyumvira ivy'ijuru, bama babona ivyo ngaha kw'isi nivyo bakiranira. Bakiranira ubukuru, bakiranira ivyubahiro, bakiranira ubutunzi, bakiranira ivyo kuboneka mu maso y'abantu. Ariko abantu bafise ihishurirwa, abantu bazima, bavuga ngo nitwiyanduze n'ubukuru, nitwiyanduze n'ivyabuno bugingo, nitwiyanduze n'ubuzima bw'aha hasi, kuko ari ubw'akanya gato. Paulo aravuga ngo natwe nituraba kubiboneka, kuko ibiboneka ari ivy'igihe gito, ariko turaba kubitaboneka, kuko ibitaboneka ari ivy'ibihe bidashira. Haleluya. Ino misi nagiye kwivuza ahantu, abantu bariko barankurikirana, twariko turatera inkuru. Uwundi yariko aramfasha acambira ngo ati pastor, aturabona rero wewe uri mu kwicwa n'inkoko. Mwumvise ingene yambariye? Ati wewe uri mu kwicwa n'inkoko, ibinure vyari mu kukwica. Ati rero duhindure, turabona jewe nta ngorane, ziriya nkoko zose baza baraguha ucuzizana ndazige, nanje nze ndagufasha ntupfe kubera ibinure. Ntikweri kandi ivyo uvuze nivyo, yaba vyoshobotse aho ndazirira ukaba wahageze vyoryoshe. Urumva jewe ndiko nicwa n'ibinure, nawe urumva avuga ati ahubwo wompa n'igituru cose nokijya, kuko ntaco comugira warakomeye. Ivyo tubonesha amaso n'ibintu bitoyi cyane. Imirire, imyambarire, imibereho ni mambo ya muda kitambo tu na matatizo. Iyo turiko turaja niyo hari bikomeye, hari iwabo babera, ahatari ugusuhuza umutima, ahatari ibibazo by'ubukene, ahatari ibibazo by'amatongo, ahatari ibibazo by'amoko n'intara, ahatari kugwanira ubukuru. Iyo mwijuru nta muntu agwanira ubukuru, umwe wese niyagerayo azovuga ati mwagazi w'intama w'Imana, ivyo mpaye birangwiriye. Amina. Neto natwe ishengero ry'Imana nimba turi bazima, ni ngombwa ibikorwa vyacu bigaragare, dukora ibikorwa vyiza bihesha icubahiro Imana. Ariko iyo umuntu yapfuye canke agwaragurika, ntibashobora kumuzeza ibikorwa. Agira gutya ati yo numva umusonga, yo numva mbabaye, yo ndamenetse umutwe, muriko muravyumva, yo ndababara munda, aragwaye. Uwo mushinga igikorwa kweli? Sababu yeye ni mgonjwa. Kwa kuwa ni mgonjwa hawezi lolote, huyo anahitaji msaada, akeneye gufashwa. Umuntu rero arashobora kugwara mu buryo bw'impwemu, akagwaragurika hamwe n'ijuru ridashobora kumwikorako kubera yuko aragwaye. Umuntu agwaye rero ntavyo bamuzeza, baramwihanganira, baramuvuza, akize bikaba vyiza, byanse arapfa akagenda. Muriko muravyumva? Niko no mu buzima bw'impwemu bimeze. Paulo mbere yandikira abantu b'i Korinto hariya mu cete ca mbere 15:58 avuga ngo nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushiriza iminsi yose kugira gute? Gukora ibikorwa vyande vy'Umwana. Haleluya. Kuko muzi yuko ubutame canke uburuhe bwanyu atari ubw'ubusa hehe mu Mwana. Umvirize, ishengero rizima rirakora, abantu bazima barakora, abantu batagwaye bazezwa ibikorwa. Iyo mubona turonka ibikorwa dukora nuko dukomeye,
ega mu mubiri ni umuntu akomeye ashobora gukora ahantu ubandanya kino cigwa ni kirekire umuntu akora nawe ibikorwa bizana umusaruro bigatuma umuntu aronka amikoro nayo agatuma n'umuntu yubahwa bongo kwe nganya niko kwari gutunganya ubu rero mu gihe cyacu twashize amapave ko ari gihe cy'amapave muri ico gihe amapave yabo kwari kurima indimo kugira ngo ntihabishamba Imana idutabare none wumvuga ikomeye byukuri urashinga intaye ko wabaye muzima yarabagize bazima yaratugize bazima hame twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu uri muzima mu buryo bw'impemu canke uragwaragurika canke ugeze ku mfiro no gupfa wa warapfuye ariko ndagufitiye iganuke uno munsi jambo ry'Imana rifise ububasha Kristo ashobora kukuzura no mu bapfuye akongera kandi ubuzima bwawe mu buryo bw'impemu bukongera kandi bukanaga bukaba buzima tunamika amaso yacu ninde twosengera ijambo ry'Imana kandi avuze mpemu yera yamaze kwigisha kera si jewe nariko ndigisha ni mpemu yari karavuga yigisha turaguhaye kaze yatugize bazima hame twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu urazi byakuruhije urazi byakumugaje urazi byakwishe usigaye ugenda urakaheze ahandi uri umupfu kandi umupfu anukira abazima enda hagarara neza mu ishengero ry'Imana uri mu bumote bwiza umuntu muzima ahumura neza umuntu muzima abereye ijisho ariko kandi umupfu ateye ubwoba kandi umupfu abantu bose bumva umengo bovavandura n'abakidebarasa n'umupfu ariko ndakugira ngo amaraso ya Yesu n'umuti uvura umuti usomora usubiza mu bugingo n'abari barapfuye bakongera kuba bazima yewe byaha wagenderamwo bya bindi byose byakwishe bya bindi byose byakumugaje ndakubwira ngo uno munsi ni uwawe haleluya umwami Yesu aguteza ibiganza amaraso ya Yesu nuno munsi aracyakiza amaraso ya Yesu nuno munsi aracyasomora amaraso ya Yesu aracyasubiza ubugingo mu babubuze amina ndaguhaye kazi yarangize muzima y'amaraso ya Yesu nari naramugaye nari narahetamye yarangize muzima yarangize muzima y'amaraso ya Yesu nari naramugaye nari narahetamye yarangize muzima ndatangara n'ingene abantu bibagora gupfukama ndabigereranya n'umuntu ashishikara kumva yuko amagara yiwe atameze neza mugabo akagira isoni nzo kurondera umuganga kandi umunsi warondeye umuganga hakiri kare kumbura ibyawe byogarukiye hafi bikagenda neza ni mupfukame nino hari umusezero mwiza ntimusitane hiyo hino hariho tumbera kuri uruhande rw'ino ndakubwira ngo no munsi nuwawe uragomba kongera kukugira muzima kandi ni waba muzima amina araza kugukoresha iby'ubuhizi haleluya numva ngoberwa mu mutima kutarangiza utarazi ngo wabyirengagije tera intambuko kandi nutinya amaso y'abantu uyu munsi nuwawe uhora kugire muzima ubugingo bwawe bwongere bududubize haleluya Imana irakeneye abantu bazima wikoresha abantu bazima rikoresha abapfuye rikoresha abamugaye ikoresha abantu bazima amina ndumva twasenga Imana ndabona abandi bakiriko baraza n'ubu turakurindiye tera intambuko uzi utaravye amaso y'abantu ingo nturabe ngo barakuzi gucya ingo rwanira ubugingo bwawe uyu munsi n'umunsi wawe Imana igomba kugusubiza mu bugingo haleluya tugiye gusenga Imana yaratugize bazima hame twari dupfuye twishwe n'ibigabitanyo byacu uno numaze iminsi mu biki kandi numva mpemu yarambwira ngo sindangize hari abakirindiriye ko baza arakurindiriye rero ingo tera intambuko
usa n'uwapfuye mu buryo bw'impwemu. Erega kuko ijambo ry'Imana ntibikiri muri wewe, erega nta n'ivyiyumviro vya Kristo biri muri wewe, kandi ntugira n'imbono, ibikorwa vyawe vyovyo ntibisozerewe neza na gato imbere y'Imana yawe. Ndabona n'uwundi ariko araza, mpwemu yera ariko arakubarira nguze utunganye ubugingo bwawe, akugire muzima, uve mu bapfuye. Alleluia. Uno munsi Kristo arakumurikira, uno munsi n'umunsi wawe, agusubize mu bugingo. Amen, 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 amen. Abakubona bakubona ko uhagaze, ariko imbere waramaze gupfa. Hari ibintu vyakwishe kandi urabizi nawe, ariko urabiryamanye, kandi mu bugingo bwawe urumva yuko uri umupfu, urumva ko atabugingo bududubiza, wuzuyemo ishari n'inzigo, myidodombo n'amajambo. Waracitse ivutu. Ndakubwira ngo uyu munsi n'uwawe Imana yakuntumye ko igomba kongera kugukura mu bapfuye. Kristo agomba kukumurikira. Amen. Kadusabe wa mpaseri yavuye i Nyakarambo, mwarimu Deo, mumuhe mikrofone. Muhe mikrofone wa mpaseri asenga. Ntayo muvise ngareka tumuhe nyene. Sawa. Kaze pastor. Teri nambo kubyoshoboka. Hallelujah. Mushishikare kubabaza. Mana yera, Mana gororotse, turagushimiye kuri Mana y'urukundo, turagushimiye kongeye kwiyumvira ku bana bawe. No muzi ishengero ry'Imana ukaba warikoranije, kandi ukaba waricuriye amajambo meza cyane, amajambo y'ubugingo, amajambo yongeye kutwibutsa yuko kera atabantu twarimwo, ariko kandi ngo twaragiriwe imbabazi hamwe twari tugipfuye, umuntu acishwe n'ibicumuro n'ibyaha, umuntu akigenda nk'uko abisi bagenda, hamwe umuntu yarakivuga nk'uko abisi bavuga. Turagushimiye ku buntu bw'Imana bwabonetse, tukagirirwa ubuntu, no munsi tukaba turi bazima. None muri kano kanya Mwami, dusenge amabi apfukamye imbere yawe, abantu bumvise ko bagomba kuba bazima, twumvise ibiranga umuntu muzima. None nabo muri kano kanya Mwami, turabasabiye imbabazi, maraso Yesu Kristo ababoneke ko ubaharira utabaharuriye, umuntu wese atunganywe n'amaraso Yesu Kristo. Hanyuma ubuntu bw'Imana bushishikare kuzura muri bo, ubuntu bw'Imana babugenderemwo, ubuntu bw'Imana bubahe kuvuga ibiguhimbara, bubahe gukora ibiguhimbara mu izina rya Yesu Kristo. Ntibabe bakigenda nk'uko abisi bagenda, ntibabe bakivuga nk'uko abisi bavuga, ariko bagende bahesha icubahiro izina ry'Imana, bagende bagushingira intahe, bavuga ibitangaza ukora, bavuga urukundo rw'Imana, bavuga ubuntu bw'Imana. Urakoze Mana kubagiriye imbabazi, urakoze kubejeje, urakoze kubatunganije. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukirindire ngaho ngo tuziga mu mwanya, umubiri urashobora kugira intege nke. Mushishikare kubafasha abo bantu. Ego mutugiye gusenga Imana. Pastor Fabien, kaze musengere aba bantu bafise ikibazo, bagwaye cyangwa bafise ibindi bibazo. Abatarafashwa mugorore amaboko babone ko mutarafashwa, mutararonka abakozi b'Imana babafasha kugira ngo babafashe. Ego mufasha abo bantu bakeneye gufasha. Mana data wa twese vyagiye mu ijuru, Mana yera, Mana nyene imbabazi, turagushimiye kuri aba bantu Mwami bumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe rikabatera ivyizigiro, kuko Mwami igihe cyose wama ugenda uvuga ukongera ugakora ibitangaza. Abo wigishije ijambo ryawe ku munota wa nyuma barababwira ngo camuza rero kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhure. Kandi tubona ingene wagenda ugirira neza, baza bakwikubita imbere,
abaza bagutakambira bafise imitwaro baremereye, hari n'abo wakiza ataco bakubariye. Mwami wanje, aba rero barizigiye yuko wagiye ubikora uko wabikora kera n'ubu ari kubandanya kubikora. Bahagurukanye ivyizigiro, bahagurutse bakwereka ivyo bibagoye mw'izina rya Yesu Kristo, bakwereka ingwara zabateye, bakwereka imitwaro biremetse. Mwe wese Mwami, nta waje ameze nka mugenzi we. Ndasavye Mucunguzi mwiza ngo bimenyekane ko ibikorwa vyawe bikibandanya gukorwa. Ndabona b'abanyamibembe basemerera bavuga ati, mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Urabaza uti mugomba ko mbakorera iki ngo bikunze Mwami duhumanuke? Ndagushima ko babwiye ngo nimugende amahoro. Murahumanutse, ndabikunze. Naba wovyemera mwe wese Mwami kuvya ariko arakwereka bikagenda neza, imitwaro biyikoreye ikadohoka, za ngwara zigakira, kindi gihe bakazogaragwa bashima. B'abanyamibembe 10 bamaze kugenda, bakagenda karere karekare, umwe ariyumvira ati nakize, none ngomba ngende gushimira Yesu mwana wa Dawidi yangiriye neza. Amaze kugarukura mubaza uti mbega burya ntimwari 10? Atego mati none abandi 9 barihe? Niwe ugarutse wenyene. Aba bantu rero Mwami, igihe bazoba batabawe mu byo bariko barakwingingira, bazogarukana amashimwe, bazoza kuvuga ivyo wabakoreye, bazoza gutanga amashimwe. Mwami wanje Yesu Kristo, nkuko na wa wundi wo ku kidengeri Mwami wanje yahuye n'ibibazo akabazaguzwa vyinshi, mugabo ikindi gihe mugahura uramubwira uti raba wakize, wirinde ntuzusubire gukora icyaha ngo ivyanyuma bizohave biruta ivya mbere. Urakoze Mana, bagire neza, batera iteka, muntu wese agenda aronka inyishu ihuye n'ikibazo ciwe. Urakoze kuvyumvise, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko musubire mu myanya yanyu. Yesu abagirire neza, mushishikare kugira ubugingo. Haleluya.